de la vision à la moisson. Kamuntu muramuzi? Bakunzi ba televiziyo Heritage, ndabashimire cyane kuba mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu. Ndahaye n'ikaze. Ikiganiro ndi umukristo, dufise umutumire imbere yacu, aracari muto mugabo ni artiste ateye ubwoba. Mbanze ndamusabe atwidondora. Muraho, ku mazina nitwe n'abavyeyi nitwa AHISHAKIYE Didier Joseph, nkaba ndi umunyeshure niga muri terminale mu mwaka wa nyuma mu bijanye no guhingura technologie des industries agroalimentaires. Nkaba niga kw'ishure rya Karubabi Harvest School, nkaba navukiye mu ntara Ngozi, ariko ubu nkaba mba ku bavyeyi banje i Bujumbura mu Carama. Turabona igikorwa iruhande yawe, ni igikorwa gikomeye. Ico gikorwa ni iki? Wogisigurira gute abantu iyo ari yawe? Kino gikorwa ubwa mbere bampaye nouvelle amakuru ambwira ngo genda turafise urubanza dushikirageza guhimbaza imyaka 25 iheze, bashinze Harvest Initiatives, baravye ku bitaro, baravye no kuri iryo shure. Hama nanje ishure ndavye ukuntu narije ko par tangente, nagiye kuri indi shure mbonye ukuntu ishure ritambeye ngiza, ca ndasaba abavyeyi bambwira ngo tuzoba turaronka indi shure. Tadonka akaryo rero nshobora kuza kuri iryo shure rya Karubabi Harvest School, hama ndashobora kugwaza umusaruro impano yanje kugezaho rero iki gicapo mubona ngaha ni Onesphore Manirakiza, niwe yazanye iciyumviro cha Harvest Initiative. Niwe iciyumviro yarajishoye araduha inyigisho, adusigurira ukuntu iciyumviro ciwe caje, ico yaragamije ko. Naho nca mvuga ati Imana muvyo yabona naje yarambona ko nzoshikirwa. Niyo mpamvu nanje navuga ati ndinze ndonka mwaye yo kuja muri iyo ceremony kuko ntomushimira. Yes. Uvuze ikintu gikomeye, mugabo umugabo wawe biraboneka ko ari umugabo witwa Drawing Live, nibyo? Drawing Live wisigura gute abantu? Drawing Live? Yes. Ni en fait kwamane weka abantu bintu wacafye, ego birabaryohera, ako cyo kimwe n'irya sensation bagira babone kurabicafye. Gituma jewe nko mwabibonye nkunda guhindukiza haya nomba biba biryoshe, kuko umuntu arumva bibaza ni giki bikatangira atabona ata sansa afise, ako mpindukije agaca bitora. Basi ni guha umuntu akarandaba tubane muri uwo mwanya ndiko ndacapa. None uyu mwuga wawutanguye gute? Wotubwira ukuntu wawinjiyemo? Uyu mwuga batanguye yari tariki 13 y'ukwezi kwa gatanu. Nende mw'ishure umunsi isaha ni nkuko bitwa temps libre, hama madame yitwa Aurélie yaraje mw'ishure aratubaza mwari mufise iki. Tumbwira twari dufise entrepreneur, bagira ati entrepreneur murayizi neza. Dusigura entrepreneuria, tubwira ukuntu ufise impano ushobora gukora entrepreneuria kuri nuko nanje cyamvuga ati ngiye kumubaza gute je no ushobora guhiza umusaruro impano yanje. Naho rero tugenda zarangira atangura mfasha ampe ibikoresho byo gucapisha. Ubwa mbere jewe atari crayon n'ikaye nta kindi kintu nari mfise, atangura kumbwira yuko nirangi no ushobora kuricapisha, kugeza aho ampa idea ya life painting. Batanguye mu mwaka wa mbere ndabikora, ndanatsinda n'ihiganwa ryo kw'ishure, ndaritsinda incuro 2, hagera aho ndavyumvamwo kugeza aho ngira n'iki gicapo. Uyo mwuga hari abandi baba barawutanguye canke ukurikirana bagutera intege canke bakwenspira? Ku bantu bama inspiration ndafise umugenzi yitwa Samso, ako ku marezo sociaux muzosanga ari Samso Art kuri Facebook, kuri Insta no handi. Niwe basi yari umugenzi nanje nagiye kubona kuri rezo sociaux, ndamubona mvuga ati ageze kure ko nawe ibintu yacapa byaranjoheye, cyamvuga ati nanje ifo komenya nanje gucapisha irangi. Tanira naronse inspiration bica bigwanamo
canumva witeka ganje cyane. Hanyuma mbega uyu mwuga usigura iki kuri wewe, ugufasha iki nka wewe, ukoresha gute? uyu mwuga uramfasha kugabanya, kuko umwanya wose ntukwa muri kwikaye, ntukwa mukina, uramfasha kugabanya stress. Nko mu gihe mba numva umengo nanebwe, camvuga ati have ncape, have nkoresha inspiration y'ubunyene aho nogiye kwicara, have ncape, have niyunge. Uronka iciyumviro c'ikintu capa gute? Donc iciyumviro c'ikintu capa biravana n'ibihe. Hari igihe ibicapo vyanje vyinshi nkunda gucapa yo naciye mu gihe kanaka. Hari igihe namara umwanya ndiko ndiraba mw'ishure ngaca ndonka inspiration, ko twe ahantu twiga usanga henshi hakikuje imisozi, ko je ibicapo vyanje vyinshi capa ama nature, usanga ari ahantu mu misozi ko nuko ama inspiration mukaronka abafise histoire yacu, abafise inkuru abwira umuntu. Uribaza ko uyu mwuga ushobora kugufasha no kuvuga ubutumwa bwiza? Yego. Gute? Bivanye na message ntanga. Nk'ubu ama inspiration office bivanye, hari ibicapo byinshi maze kugira vyigisha mu gufashanya, vyigisha kudacika intege. Hari ico meka kugira kitasi nashafye itasi yanseko faith, yanseko la foi, hama imeze nk'imenetse iriko akaspardra, umva ni kuhoma ako gaspardra rero kanseko grace, ubuntu. Niyo ni inspiration naronse ko hari igihe umuntu foi yiwe ayonona atukwizera kwiwe, ariko je ikituma nguma nizera nuko ca nibuka ubuntu bw'Imana yampaye, umuntu bw'Imana yambeshejeho kuba ndi hano hose. Gushika nk'iyi saha urafise ikintu umaze gushushanya uvuga kuri fier yacu, ico kintu wakitubwira? Ikintu umaze gushushanya nkavuga ati fier? Yes. Nk'ikintu uvuga ko ari ica kabiri. Icambere nacafye nature sanzwe, nacafye teza icyayi giteye. Nico cambere nacafye kinini, nacafye nakimaze kindwi zibiri, umva nico cambere narambiye ko. Ushaka gushika he muri kazoza? Muri kazoza? Yes. Ndashaka gushika nk'ubu natanguye kuza ndigisha abanyeshuri bamwe, ndabona ko noshika ku rwego naje nkigisha abandi, nkabasangiza ko abantu benshi bacapa ntibakunda gusaba ubufasha, kugira harya umuntu uza kumva ko bagiye ngo shaka kunyigisha, harya umutima waba yawurekuye, hano naguma yibu ari wenyene avuga ati gucapa ikintu nogenda kwerekana abandi, shaka kuzoshika ku rwego aho n'inspire abandi bipfuza bakavuga ati reka nanje natsi tarajyanje. Hanyuma turangiza, ndashaka ugire ikintu ubwira uwundi muntu iyo bataratangura muga yumva yuko hari ikintu yashobora gukora mu buryo bwa art. Ubatera intege gute? Wabwira bagire iki? Nkuko bivuga ko twaturisha akanwa kacu, nanje nakunda gusoma Bibiliya, nasomye yuko Imana ikintu cyose yakiyeme gihe cyacu. Nanje ndatuye n'akanwa kanje, umuntu wese akaranyumviriza azobone iri jambo ryose mvuze, amenye yuko ndatuye yuko igihe ciwe kigeze. Atangure. Iciyumvira afise muri we atangure. Yego. Hanyuma mbega umuntu ashaka kuvuga ati sinotangura sindabikora neza, wewe uravye ukuntu watanguye bigira neza nkuko bigira no munsi? Je natanguye ikintu cyambere nacafye, sinumva kwa kuguma ndakiraba ko ni cyanjohera. Nivyo ugitangura simaka ntutangura uduga, ko abantu benshi baratangura aza kugira success yabanje kushika kure, yanje kumanuka aramanuka hamaronke success. Niyo mpamvu nta gucika intege. Ndagushimiye cyane Didier. Yego murakoze.
murakoze namwe turabashimiye kuba mwabanye natwe muri kino kiganiro tubahisanga mu kiganiro c'ubutaha n'abandi batumire Imana ibahezagire murakoze